n'abagabo birabaraba. Umuce muja murandagaza ibyo mubonye byose aho muciye ngo abakenyezi tuzoza turavyandura. Muze muradufasha na mwebwe, muze murabishira aho vyagenewe. Ibyo mwakoresheje murabaho mubishira mugabo ntimuvyandagaze. Kandi mudufashe guhimiriza isuku mu bana bacu mu gwaruka. Ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe n'ino mikangara n'imiyabaga bitandukanye bari ngaha. Muzombere abaserukizi beza ku mashure, sivyo? Abo kuri ETS ni bande? Mu mwanya ncanza ko baramutse. Ndabisuku mu buraro ingene mukanga ibintu n'uma n'utuzu twasogumwe. Uye nganje ndahaca. Nchanza mutekane rero tubandanye. Tekana tubandanye. Aba rero ntiyakamo n'abanyeshure. Hari ahantu uca mu tuzu twasugumwe ukibaza ayo makashi bakoresheje yariyo ukabibura. Ivyo nibaza ko ubunye bitakihari. Rero aba ntiyakamo abarundi mwese cyane cyane ababaho izo ndwara zamaze gushinga, sinavuga ko zashinze imizi, turi ngaho no musugira ngo tuzirukane. Aho iyo ndwara yamaze gufata abene gihugu ndetse no mu zindi ntara iyo ndwara itarashikamwo, twese tugira isuku kugira ngo ntikwiragire igihugu cyose. Kanatsinda nitwamara gushikira iryo hangiro ryo kwirandurana n'imizi na ya ndwara y'amacinya ntizohaturukira, kuko byose ni urukwegakwegane biva mu isuku rike. Kuri uyu munsi uri hejuru turamutse duhurira hano kugira ngo tuganire ibihanze igihugu cyacu na cyane cyane guhangana n'ikiza c'indwara ya kolera. Biribonekeza ko mu turere tumwe tumwe duhereye ngaha turi ko iyo ndwara ihari ataragaseseshwa rumuri, bagiye barahavuga. Reka nanjye ndahasubiremo. Reka mpere muri komine Ntahangwa, Mukaza, Mugere, Mpanda, Bubanza na Cibitoki. Indwara ya kolera rero ni indwara yandukira cyane, yica n'ingoga, ariko kandi ikira kandi ishobora kurwanywa biciye mu ngingo nziza z'isuku no kwitwararika amagara yacu. Banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa mwese muri ngaha, kimwe mu biragishinga urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere ikigo PDD Burundi no kwitwararika abene gihugu kugira ngo bagire amagara meza. Kanatsinda nta terambere twoshikako mu gihe amagara y'abantu abangamiwe n'indwara zitandukanye. Abarundi barayamaze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore, kandi amagara aramigwa ntamegwa. Niyo mpamvu dufatikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida hamwe n'igisata ca CDC ngaha mu Burundi ndetse no muri Afrika yose, kuko baserukiye CDC ku cicaro gikuru kiri muri Ethiopia. Nico gituma turi ngaha ngo twibutse abarundi ko amagara meza ari itunga, kandi ko isuku ryiza ariyo nzira yo kurinda amagara yacu. Kolera rero ni indwara yandukira kandi yica n'ingoga.
mu gihe uyirwaye adatabarijwe hakiri kare iyo ndwara iramuhitana. Umuntu ayandura afunguye cyane cyane afunguye imfungurwa bidasukuye canke anyoye ibintu vyandujwe n'uwarwaye iyo ndwara. Aho twavuga ko isazi zirashobora kuzana umwanda urimwo imigera cyane cyane iyo ndwara abantu bakandukirwa. Nico gituma dukwiye gukora isuku aho duherereye tukirinda umwanda uwo ari wo wose. Murabona ko turi mu gihe cy'imvura, aho mu gisagara turazinanye. Hariho benshi umwanda bakoresheje mu ngo baca bikinga imvura bagashira mu mazi umuvo ukabitwara, sibyo? Benshi niko bakora, gaca usanga imifurege yuzuye, gaca usanga uwo mwanda abo ngaha barungikiye abo ku Buterere. Mwumvise ku Buterere ko naho nyine iyo ndwara iriyo, gaca usanga rero uruherekane iyo ndwara ruriko rasabikanwa mu buryo mwene ubwo bwo kwiyanjanjwako no kwanjanjwa ku gihugu cacu. Igihugu ni mwebwe, igihugu ni twebwe, nico gituma dutegeza kubungabunga na twebwe tutibagiye kubungabunga amagara yacu. Nta terambere rero twoshikako mu gihe amagara amerewe nabi. Ibimenyetso vyerekana rero ko umuntu yafashwe n'iyo ndwara ya kolera nuko uwifashe acibwamwo ibisa n'amazi y'umuceri, rimwe na rimwe akayogwa. Mbega n'ibiki twokora kugira ngo twirinde iyo ndwara? Ubwa mbere ni gukaraba neza iminwe n'amazi meza n'isabuni. Imbere yo gutegura imfungurwa naho twobanza tugakaraba naho nyene. Imbere yo gufungura tugakaraba. Imbere yo konsa umwana tugakaraba. Tuvuye mu kazu ka sugumwe uko nyene. Duhejeje gufasha umurwayi arwaye iyo ndwara ya kolera canke gutegura umwana yitumye, naho nyene bisabwa gukaraba amazi meza n'isabuni. Ubwa kabiri ni gukoresha amazi meza yo mu mabombo ndetse nayo muri za rusengo. Ayo mu nzuzi nayo tubanze kuyateka tuyabirize imbere yo kuyanywa cyangwa imbere yo kuyakoresha. Ubwa gatatu, ibifungurwa na cyane cyane biribwa ari bibisi ni kubironga neza. Dace binyibutsa igifungurwa ngahimbo gikurwa cyane aha mu kiyaya c'Imbo. Murakizi? Umutsima urya bita uburobe. Uburobe amateka yabwo ni menshi, ariko rero nagomba nkubitire akagohe abantu babudandaza ukubutegura bagira isuku, babusekure neza basukuye intoki. Ijya mitoto babutekeramwo yego barayibabura, mugabo banze bayoze. Aho babudandariza barabe ico babudandajemwo, barabigene bagiye babwikoreye. Murazi hari abagenda babwikoreye bagenda bavuga katsuma akibira kitatu, mugabo gene bavuga ati uburobe butekeye neza bufundikiye, kubera isazi ntizimirwa. Dukingira uburobe basha kubera turabukunda cyane. Dukingira uburobe kugira ngo isazi ntizidukwegere. Hajya rero babudandariza
nagira mpimirize abajejwe intwaro, abajejwe ubuvuzi baducungire akarobe kacu ko tugafungura kari mu mutekano umeze neza. Nagenda babwira ubwa kane nabwo ni gutabariza mu maguru mashasha umurwayi wese aboneka ko ivyo bimenyetso vy'iyo ndwara ya kolera. Kandi naho bitoba mwabibonye ivyo bimenyetso, umuntu wese yiketse ko iyo ndwara ni mumutabarize agende kwa muganga kandi anywe amazi menshi, anywe ibinyobwa vyinshi. Aho simbuze ibinyobwa vya Bralode ka anywe amafanta mugabo ibiri mu mwambiro sivyo muzoca mumubuganiza urwagwa ngo niho ngo amazi agaruka mu mubiri, mumubuganize akabaju akayeri oyani mumuhe ibindi byose by'ibinyobwa kugira ngo amazi mu mubiri agume akwiye. Ubwa gatanu nabwo ni kumenyesha abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro aho umurwayi wa kolera yavuye kugira ngo babone gukingira abo mu kibano iyo ndwara twihagurukire twituze. Ikindi twomenya ni ko iyo ndwara ya kolera itavurirwa kwa Rumenyi cyane mu byumba by'amasengesho. Kolera ivurirwa kwa muganga. Umurwayi muramujyana kwa muganga, abakomeye nabo bagacagenda mu byumba by'amasengesho kugira ngo umuganga Imana ihezagira amaboko yiwe amuvure hama akire. Banyakubahwa mwese muri ngaha, nagira ngo nibutse ko twatanguye umugambi wa zero deshe kugira tugire isuku aho tubaye mu ntumbero yo kwirinda indwara zose zituruka ku isuku rike kandi tuba ahantu heza kakaka. Uru rugamba rero si urw'abaganga gusa, ni urwacu twese abarundi. Twese turi abahizi mu kurondera amagara meza. Reka rero duhagurukire rimwe twese turwanye ico kiza ca kolera mu ntumbero yo kubandanya wa mugambi witwa zero deshe. Nagira ngo ntere akamo abakenyezi kuko barafise uruhara rukomeye, canke turafise uruhara rukomeye. Mvuze barafise no banikuyemo, turafise uruhara rukomeye. Nitwege dutegura imfungurwa, nitwege twitwararika abana, nitwege dukunda gukora iby'amasuku no kubikurikirana mu mazu. Akamo kanje rero nako gutera intege abo bose bafise umwitwarariko wo kurwanya ico kiza ruhonyanganda. Ariko kandi n'abagabo birabaraba. Umuce murandagaza ibyo mubonye byose aho muciye ngo abakenyezi tuzoza turavyandura. Nimuze muradufasha na mwebwe, muze murabishira aho vyagenewe. Ibyo mwakoresheje murabaho mubishira mugabo ntimuvyandagaze. Kandi mudufashe guhimiriza isuku mu bana bacu mu rwaruka. Ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe n'ino mikangara n'imiyabaga bitandukanye bari ngaha. Muzombere abaserukizi beza ku mashure, sibyo? Abo kuri ETS ni bande? Umwanya ncanza ko baramutse. Ndabisuku mu buraro ingene mutanga ibintu n'umwana. Nchanza mutekane rero tubandanye, tekana tubandanye.
nkaba rero ntiyakamo n'abanyeshure hariho ahantu uca mu tuzu twa sugumwe ukibaza ayo makashi bakoresheje yariyo ukabibura. Ivyo nibaza ko ubunge bitakihari. Rero nkaba ntiyakamo abarundi mwese cyane cyane ababaho izo ndwara zamaze gushinga, sinavuga ko zashinze imizi, turi ngaho no musugira ngo tuzirukane. Aho iyo ndwara yamaze gufata abenegihugu ndetse no mu zindi ntara iyo ndwara itarashikamwo, twese tugira isuku kugira ngo ntikwiragire igihugu cyose. Kanatsinda nitwamara gushikira iryo hangiro ryo kwirandurana n'imizi, na ya ndwara y'amacinya ntizohaturukira, kuko byose ni urukwegane biva mu isuku rike. Savye kandi abajeje intwaro gukurikirana ibibanza bihurikiramwo abantu benshi nk'uburiro, ubunywero, amasoko n'ahandi, kugira ngo bigumane isuku rikwiye, na cane cane mu tuzu twa sugumwe, mu ntumbero yo gukingira neza amagara y'abenegihugu. Mwumvise yuko isazi arizo zidukwegera umwanda zikahanahana, ugasanga kuri bwa burobe, ivyamwa, isazi ziko zirajako zishirako imigera iyo ndwara yakorera. Mu kurangiza rero nagomba fate akanya shimire ishirahamwe Africa CDC. Ubu butumwa muzo budushikanire ku barongoye hariya muri Addis Abeba. Nagira nshimire OMS, dukorana neza cyane. Nagomba nshimire UNICEF, nagomba nshimire amashirahamwe yose akomoka kwishirahamwe mpuzamakungu ONU. Nawe yemwe turabashimiye kubera bari ngaha nabone. Abantu bose dusanzwe dukorana na cane cyane bashigikira igihugu cyacu mu iterambere, turabashimiye cyane. Iki gihugu ni cyatwebwe twese mu kukibungabunga. Umwe wese ahashika aze kubifata nka nkama, ntituze twumve ko korera yagumye iduga, ahubwo twumve ibiharuro yuko iguma imanuka. Rero no musi dutanguriye ngaha, ntituca duhagarika. Nagambwe nti nikora no majambo nuguriye ko bino bikorwa birisekeza byo kurwanya korera mu Burundi. Abanyeshure mwe kumviriza ibibazo neza, nashatse gutangura ku ijambo kugira ngo inyishu ntizize kubagora. Ajya amasabuni kugira ngo muze kuyatana yose ntibayasubize inyuma. Niyo mpamvu navuze ijambo ririmo inyishu z'ibibazo byose baza kubabaza.